kaya kiro cy'igiciro urumva ushaka kuca kwirikara cy'abandi kuri kontwara ubwo wowe wifite amahera yawe wowe igiciro iyo ni particularity batubwiye umwe yanga kwa musitande ajya arabonye ati kwa musitande hari iki mugari wundi murakoze cyane n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi. Jewe ku mazina nitwa Jean Paul Shimirimana, sanzwe mfise ikigo cyitwa Kipabupa Rugero Ecologic Farm. Ni ikigo n'icyubahiro umukuru w'igihugu mwagendeye mu kwezi k'indwi muri 2024, kiri mu Kirundo ku mutumba wa Rugero ya mbere. Sanzwe norora inkoko ndetse kandi sanzwe ndumushikiriza amanza muri parike ya Kirundo. Imbere yuko nshika muri parike ya Kirundo nahora nkora i Bujumbura, hanyuma umugambi nayiko ndakora ubworozi bw'inkoko ndahava nja mu Kirundo kugira ngo nshobore kugukurikirana. Jewe mpagurutse ngaha n'icyubahiro umukuru w'igihugu kugira ngo nshishemo gato gatemwanyaje kanje, mugabo kandi n'icyubahiro hariho n'utwo fise kumbure nshobora guterera kugira ngo aho mwamaze kubona tumaze gushika dushobore no kwavansa dushike n'ahandi. Rero n'icyubahiro umukuru w'igihugu natanguye korora inkoko muri 2013, murumva ko ndiko ndakwiza imyaka 12 ndi mu by'ubworozi bw'inkoko. Hanyuma muri 2014 nahavuye ntangura kaminuza y'u Burundi. Ico gihe nagira nje muri polytechnique kandi nize juridique, mugabo biranka baca banshira muri droit kuko nari fise hafi 92% muri exeta. Rero maze kwiga droit narabandanije, maze kubandanya niho muri 2014 kimwe n'icyubahiro umukuru w'igihugu yavuga by'ubutware, nari umutware wo muri droit. Ndaraba bivanye nuko twari dusanzwe tubayeho mu muryango kuko nawe umwana w'icenda mwabo bana bose nta numwe yarigeze aca ku ntebe y'ishuri, kumbure bivanye n'ibibazo igihugu cacu cagiye kiracamo. Niho rero niyumvira ati mbega ninda azoshobora kumfata ukuboko canke nshobore kuronka akazi. Ndavuga ati reka ntangure kurondera ingene nshobora kwisahiriza. Ico gihe bourse ya mbere abaciye hariya benshi murayizi ko tuyita amayezi. Rero ayo mayezi biragoye, ayo mayezi niyo yafashije ndagura imiswi 200. Maze kugura imiswi 200 nahavuye ndayorora nkava muri campus Mutanga nduga mu Kirundo kuyikurikirana. Mugabo abavyeyi ndababwira ati bifo yuko mumfasha kugira ngo ndabe yuko bishobora kudufasha. Aho rero navuga ati mbega ejo nimara guheza amashuri nzoca njahe, nta muntu ufise ashobora kunkwega ukuboko canke kuriya. Umugambi rero w'inkoko ndawubandanya. Muri 2018 niho niyumvira gukora imashini isanzwe gundikira amagi kugira ngo shobore kuza ndavukisha imiswi biciye mu mashini yanje. Aho rero naragiye ku buhinga ngurukana bumenyi, ndaja kuri YouTube ndaraba abandi ivyo bashizeko, ndaheze ndakora imashini. Maze gukora iyo mashini nashiramo amagi 436. Inkoko zavuze ico gihe burya imvura yahavuye iza ikigura puraye yose. Mu nkoko 400 navukishije casigarana inkoko 39. Murumva rero yuko bitaba ari ibintu byoroshe. Muri 2022 n'icyubahiro umukuru w'igihugu amaze gushiraho uyu mugambi paeje, warahavuye uraza ufata mu mugongo aho nari ngeze. N'icyubahiro mukingendera muri 2024 kijya gihe nari mfise inkoko 3000, mugabo zarahavuye ziratera imbere zirigwiza. Ndetse n'icyubahiro tukifuza yuko hamwe mwozo kongera kugendera intara yacu nziza ya Kirundo, muze mwongere muhace murabe ibikorwa aho bigeze, kuko
ikintu ngira mvuge mu mbanze ndabasabe mu mukomera amashyi y'icubahiro umukuru w'igihugu murumva yuko hari ibibazo nagize cyane cyane imvura ikaza igahitana inyubako. Turifuza gusaba hamwe byokunda yuko modushiriraho nka assurance agricole kugira ngo urwaruka ruri mu secteur primaire rushoboye guhura n'ivyo bibazo rushobore kuronka ingene kumbure rushobora kongera gutera imbere. Icya kabiri nyacubahiro umukuru w'igihugu murumva yuko ibibazo nagenda camo cyane cyane muri iyo myaka maze yose ndi mu bworozi bw'inkoko twaragiye mu bibazo byo kutaronka aho dushobora gukura imiswi y'akarorero, dushobore gukura amagi y'akarorero, ndetse kandi dushobore kuronka n'inkoko zimeze neza. Aha rero nyacubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi tukifuza yuko tworonka centre Nesser yo mu bworozi bw'inkoko, ndetse nyacubahiro umukuru w'igihugu ibaye hajya mwagendeye kuri kiriya kigo Kipapa Rugero Ecologic Farm. By'ukuri turiteguye kuko aho kwagurira umugambi turahafise, ndetse kandi n'ibikorwa bimwe bimwe tuzatwaratanguye kubikora ku ntumbero yo kwitegura ico gikorwa ca centre Nesser. Icya gatatu nyacubahiro umukuru w'igihugu jewe sanzwe ndi umuhanuzi muri plateforme ya Interprofession Avicole du Burundi. Tuza twaramaze kuronka uruhusha mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, baraduhaye uruhusha rwo gukora n'iyo plateforme y'aborozi bose b'inkoko ndetse n'abandi bafise ibiguruka. Rero n'iyo plateforme kandi turamaze gutera intambwe dufashanije n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi, intambwe yo gushiraho amategeko kugira ngo aborozi b'ibiguruka bahave bashobora kwikorera ibyo bashaka. Narijye n'icubahiro umukuru w'igihugu mwumva yuko turakeneye iyo centre Nesser, turakeneye abazokorora inkoko, turakeneye abazohingura indya z'ibitungwa. Abo rero nyacubahiro twifuza gushiraho iyo cadre kugira ngo ntibahave bakora bajaganya, narijye turi mu nzira yo gukora ibintu bisanzwe bitumbereye. Rero tukavuga tuti nyacubahiro umukuru w'igihugu hamwe modufasha tukaronka amatongo aborozi b'ibiguruka dushobora gukoreramo tukaguriramo imigambi, cyane cyane mu matongo ya leta adasanzwe ariko arakoreramo ibikorwa. Nyacubahiro ico gikorwa co bari ciza, nizeye ko cofasha aborozi abacanke bariyo. Icanyuma nyacubahiro umukuru w'igihugu kumbure jewe nk'usanzwe ari mu beneficiaire wa payeje, turafise byinshi twabonye. Jewe ico novuga cambaye ko ni cyane cyane ni hotel muri Dekesema, mugabo nyakubahwa coordinateur wa payeje yacerekanye. Turifuza yuko mubidukundiye twumvise nk'ama projet structure payeje ifise kandi ahambaye cyane gose, hamwe mudukundira payeje karonka autonomisation. Nyacubahiro muzo wamukoze cyane kuko hari abajene bari nyuma yanje twaronse amakuru yabo usanga byatevye kugira ngo imigambi bari batanze bashobore kwishira mu ngiro, bivanye kumbure n'imirongo iyi canke iriya birindira gucamo kugira ngo uburyo baba babemereye bushobore kuboneka. Bavuga tuti kumbure baronse iyo autonomisation byofasha cyane gose kugira ngo imigambi ubwo rwaruka bariko rurashikiriza ishobore kuranguka ku mwanya ndetse no mu nteguro baba bashikirije. Muri make n'ivyo nyacubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi nifuje gushikiriza. Murakoze. Kabiri yakiwe gakomeye niba abafonctionnaire bazi ko bamase Bujumbura kugira ngo bikunde. Yavuze ati je ndavye Bujumbura, yaduhaye témoignage ingene
na madamu wembere baza utavyumvikanako kubera irya esprit yuko umuntu wese ategeza gukora ibujumbura muga murabona yaraduze arakora umugambi umutezi imbere umuryango kandi akora iby'igihugu naciye mbaza nabe n'igihugu mu Kirundo bose bamushingiye ntaye ko atari muri bacamanza y'ibiturire bose avuze ko atacererwa ku kazi kandi ko atagigiturire yogigiturira kijana hafi samahera erega yabwira ugigiturire urumva urushaka kuca kwirigara ry'abandi kuri kontwara mugo wowe wifite amahera yawe wogigiturire gute iyo ni particularité batubwiye umwe yanga kwa musitanteri ajya arabonye ati kwa musitanteri hari iki mugari wundi wobwira abaje kwa musitanteri n'umudenje akirwa kwa musitanteri kwazi ikintu agiye gukora mugabo wumvise uwaze kwa musitanteri uyu wamugira ministre wa justice akemera umuravye sindazi badokwemera kandi urumva n'umujiriste yo kwemera kubanuka gatabinya bintu vyiwe ijya business aje kwemera kuyiheba keretse umusavye nyene vya patriotisme nawe nyene yakubwira ati je mugabo zosamara no kuvuga yuko murumvise n'umupara gira kabiri omniponye ni chiko navuze n'abapware bakera twigireho urarabiraho abapware bakera urabiraho nziza cyane umwe wundi akurikira ibindi nibaza yuko tuza turabinota kuko aho bukera tuzosubira kwiga neza iyo programme ikizwi cyo cuma namaze kubona nuko rutegereza kumoderniza la gestion yayo dutegereza kuimoderniza umushinge warabonetse gestion rero ubundi dutegereza kurangira twamoderniza kugira tube plus efficace kuko irifo yuko mu myaka ine kurikira ko batwagwijije n'incuro nka 10 ku vyuno munsi kuko ndavye umutahe dutanguje deje umutahe uri mu bajene no mutahe uzobandanya uduga ku buryo tuzokwiro turuva nko muri 10 dushobora kugira evaluation tugasanga nta mujene n'umwe akenye muri iki gihugu kiretse ubu vyirondera sinababwiye wa muri mu ngorane cawe zisohotsemo cawe witegura kuja mu zindi hariho rero usanga hari daimoni zamufashe agakongatara bikanka kwavayo ko n'ubu mpora ndababona banyandikira message avuga ngo mfume ndamugira umudandaza nije sindandaza jewe ndimubwiza tuga je ndakora ndondera je sindumudandaza rero bavuga ngo basi ko ndakudandaritse je ndadandaza je sindumudandaza ndabwiye ngo emera maduka huri basi baje kwakazi mu burimbi bwanje n'ubworozi ngo yago je ngurumva ngo mbakore none abajeje bashobora kuva ngaho ukaza gukora je aho ndakweretse ngo biva hariho uvuze Bujumbura atariruka cyavuze muri ipeke none abantu bavamo ngo ndongetse kure umubwiye uti ndakurungitse ugende hariya ni Jakarta ati ni vyiza cyane umubwiye uti Bujumbura je mu Ruyigi ni kure cyane